ariko mvuge yuko abo dukorana hariya hari abarundi abazungu bafite ubumuga abarundi gusa harimo n'abazungu amana zikaba yitwa una mano per la speranza kuvuga une pour l'espoir abarundi gusa n'abazungu barimo Byandenze mutama w'amateka Fizzo baby byandenze visual love mukali wa life byandenze nipo simple byandenze sifisi kono bivuga byandenze yes nitwa Ken Biswaga naje nabuze ukuntu kweri nifata nabuze n'ukuntu kweri no bivuga kubona umutamati w'amateka Fizzo baby turi kumwe kweri biko ndabiraba natwe tugafata mikro hagati y'abasogokuru badutanguriye umuziki natanguye niga ku ndirimbo ya Mutamaga Fizzo naza ndayisubiramwo umusozi niwo wanyitabira kubera je nabamwonga naza narayiririmba kubera nari ndayizi ma mikro yaca iba umusozi naravuga umusozi nawo kansubiramo dutangure guhimiriza abantu umuntu agendana kubera ikintu ugendana umuntu agendana ubumuga no kuvuza umuntu agendana ubumuga ngo niki akunda sinzi ko tubitabura ko ikintu ugendana n'ikintu nk'ubu par exemple ushobora kugendana na telefone uba wumva uri fier mugabo rero iyo umuntu avize ubumuga no kubera nyine ari kwimana iba yaramuremye ariko nawe ntaba yabishaka alors muri iyo ntumbero rero nashaka gusaba dutangure kwiga kuvuga umuntu afise ubumuga muri fondation Uwiragiye dufite abana 117 bose biga kandi bakenera ibikoresho bijanye n'ubumuga bwabo rero muri iyo soirée tuzogira collecte de fonds aho uzoba yaje wese ashobora kugira icyo aterereye bakoze kumpa ijambo bwabyanyu ndabaramukije mwese mwitavye ubutumire ku mazina nk'uko bwabyanyu yabivuze nitwa Umukunzi Hélène nkaba ndi chargée du développement public, communication et développement muri fondation Uwiragiye. Objectif yo gutegura iki giteramo kwari kugira twerekane ko n'abagendana ubumuga bafite impano kandi bashoboye. Twaragiye hamwe rero na fondation Ngoga Patrick asanzwe yitaho abana bagendana ubumuga bw'amaguru n'amaboko. Turavuga usanga nawe afise umwana afise impano yo kuririmba natwe tumufise muri fondation Uwiragiye agendana ubumuga bwo kutabona tuvuga duti reka dutegura ikintu cyotuma abana baboneka nabo bagatangura kumenyekana kugira ngo iyo mpano yabo izobafashe gutera imbere mu minsi iri imbere bazoshobore kwitunga batunge n'imiryango yabo. Turavuga ati ico giteramo kibaye ari abo bana gusa nticoba ingoga nyinshi byoba byiza twarondereye bakuru babo bamaze gushika kure kugira babashigikire baryoshe n'ikirori ariko ahanini kwari kugira babashigikire babereke ko byose bishoboka ko nabo bazoshobora gushika aho bageze. Murakoze. Abantu bacishije intumbero yavuzwe Hélène yaraje kubishikiriza ariko ngira ngo nagomba nongere ko akantu gato mu bisanzwe aya mafondasiyo uko ari abiri intumbero yayo niyo gufasha abagendana ubumuga buratandukanye gusa mugabo byose byitwa gufasha abagendana ubumuga. Hanyuma yavuze imvo muri izo fondasiyo ko ari zibiri ni umunezero wabo kwari kwakubona ufise aho kuya umuntu naho mugejeje gutegura igikorwa nk'iki rero kiri muri ya ntumbero canke no kuvuga vision amafondasiyo abafise yo kugira icakoze kugira ngo umuntu agire aho avuye n'ahageze. Ikindi nagira mvuge ca kabiri kubari mu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga hariyo umukuru w'igihugu yarayivuze ko cyane asaba abantu bari bahari bose
kugira ngo bashigikire abajene ko ari babiri nipo na Swaga kuko yarahejeje kubona impano ikomeye muri bo. Byari kuba biteye isoni rero kuri fondation ko ari zibiri hagize undi muntu ashira mu ngiro icimbere cyo mukuru w'igihugu mu gihe ari bo batanguye kwitaho abana kuva kare. Mu majambo make rero muri uwo mwanya navuga nti fondation ko ari zibiri uretse ko byari mu vyiyumviro byabo kuva gitangura izo fondation birimo no gushira mu ngiro icimbiro ciza cyo gushiriza mpano ahabona. Ica gatatu ari cyo cyanyuma nagomba nangirize ko shoba gituma umuntu intumbero y'iki gikorwa. Murabizi ko mu Burundi abagendana ubumuga hari ukuntu umengo nta gaciro bahabwa, umengo n'abantu bakwiye kwigizwayo. No mu muziki w'u Burundi biraboneka neza ko abantu bagendana ubumuga commentaire amajambo umuntu ashobora kuvuga canke yumva atari amajambo atera intege ahubwo arayaca intege. Rero gufata nipo simple na Swaga ukabashira hamwe na Fizzo na Vishulove numva umengo ngira ngo mpava mvuga kuri nipo cyane kuko bakunda kunyagira birimwo mu bintu bituma ndiko ndamubaza ni kwiki wewe ntiwiyemera ko wemera Fizzo utiyemera. Ambwira ati ndiyemera kuko ndamaze gukora ibi nibaha, ndamaze gukora ibi n'ibiruguru Ingozi, ndamaze kuririmba imbere y'umukuru w'igihugu, jewe ndiyemera mugabo kandi ndemera impano ya Mutama yambwiye ko nyene. Rero hamwe baba bemeye impano ya Mutama nawe akaza kugushigikira. Uno mwanya tuvuga Mutama Vishulove, tukavuga Mutama Fizzo, niteka jewe ngira ngo kwera n'ivyo by'ingifato n'isana mitima nsha numva ko mu mubiri w'umuntu, mu mubiri wa Nipo na Swaga gukorana igikorwa nk'iki na Fizzo na Vishulove biraduza icyo no kwita mu Gifaransa estime de soi. Umuntu arumva ko ashoboye, umuntu arumva ko afise ahazogera, umuntu aragira icitegererezo no mu buzima bwacu bwa misi yose. Umuntu aragira icyo bita ideale mu Gifaransa, ukagira umuntu urabira ko kavuga ati je namera nka naka byo bavyiza gusoma. Rero turizeye neza ko iki giterane iki soirée de gala izotuma nipo simple na Swaga batumva ko bakwiye kuguma aho bari bari, aho bakwiye kuduga ku bindi ngazi. Hanyuma mu kurangiza hariho umwanditsi yigeze kwandika aravuga ati ikibazo cy'ubumuga, ikibazo kiri kuri ba bantu twebwe mu difference ubutandukane bwacu, abadatahura ko abantu bafite ubutandukane nibo bafise ubumuga gusumba uwo twibaza ko bufise. Murakoze. Murakoze nawe. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Mumeze neza. Jena je bisawa hama no munezero udasanzwe kubona turi muri kino kibanza twarizewe, ariko kandi nagira ndabasabe mwebwe mukoraniye hano namwebwe muri imbere y'abandi kuri aya fondation. Hari amajambo rimwe na rimwe mu Kirundi nuko biba bigoye, ariko ndashaka kubasaba ikintu dutangure guhimiriza abantu. Si umuntu agendana kubera ikintu ugendana, umuntu agendana ubumuga, urumva uvuze umuntu agendana ubumuga umengo ni ikintu akunda. Sinzi ko tubitahura kumwe. Ikintu ugendana ni ikintu nk'ubu par exemple ushobora kugendana na telefone uba wumva uri fier. Mugabo rero iyo umuntu avize ubumuga no kubera nyine ari kw'Imana iba yaramuremye, ariko nawe ntaba yabishaka. Alors muri iyo ntumbero rero ndashaka gusaba dutangure kwiga kuvuga umuntu afise ubumuga. Donc uvuze kugendana ni ikintu kiri umengo abagendana ubumuga barabikunda canke donc barabishaka canke barabinezererewe. Muze mudufashe rero dutangure kuvuga abantu bafise ubumuga nuko. Hanyuma je ni juste gukenguruka kuko umuntu yirabonye icyo ushoboye hama akaguhamagara ati ingo umfashe Jiro bisanzwe birimo ko naje nsanzwe mfise ubumuga nyine bwo kutabona neza, naho Imana nyine iguma iheza ibintu bikagenda neza. Uwa je nkaje ubara umunezero udasanzwe kuko mu byifuzo byacu hari n'akaririmbo twakoze kitwa abamugaye. Nibaza ko kuwa gatanu tuzokavuza
benshi bakunze kuba bakazi tuzokavuga turavuga ukuntu abantu bagendana ubumuga rimwe na rimwe ryajambo narisubiye nanje abantu bafise ubumuga dutangure kubyimenyereza abantu bafise ubumuga umengo barakumiriwe rwose ariko rero tugatumirira abantu kutiyumvira ko umuntu amugaye kuba ugendana ubumuga ubu canke buriya ufise ingabirano zindi Imana yaguhaye abantu biboneka ko badafise ubwo bumuga ugasanga bafise par contre ubumuga buteye ubwo gusumba burya buboneka sinzi ko nk'abo baririmbyi babiri ngaha bakoze ibintu mugabo nk'ubwira umuntu afise amaboko amaso amaguru ati genda uririmbira imbere ya nyine icyubahiro ntimwibaze ngo byokoro nukuri burya se umuntu wese ashobora kujya imbere ya nyine icyubahiro ngo agira vuge cyangwa akora ikintu kimeze neza hari abo biboneka nyine gusanga bafise ubwoba mugabo abantu bafise ubumuga ugasanga aragenda nyine agakubita n'icyubahiro agaca atangara agaca avuga ati aba bantu nabo gushigikirwa alors je nibaza ko ndi fier kandi ndanezererewe iki giteramo cyo mu munsi wa gatanu ntacyo ndazokora ingufu zose zozishiramo kujya nsanzwe ndi mu kari wa live nabo bari inyuma yanjye uko nabo nyine bazoba bakari merci beaucoup urakoze cyane iryo jambo bishu biri mu mike y'abagenda n'umva ryamaze kubinjiramo azo muraho mumeze neza jana yifise akanyamuneza kadasanzwe uno munsi murumva ko uwunkuriye ubugomba nyereke inzira ngomba gucamo mu bikorwa bavuze ati nta byo kuza baravuga ngo abagendana ubumuga jewe navyiyanirije kuva kera je ndababwira ko ndi ubundi bwoko bw'Imana je ntabwo mugaye ndi ubundi bwoko bw'Imana bavuze ngo niyumva gute nicaye hagati ya papa wewe ucubande none yabaye papa wewe nawe ucubande ntaco uraba muyomba ntaco namwe murumva iryo teka urinze urironka nta mpamvu yo kutiyumva neza yo kutumva ko waduze igrade nk'umuntu nashaka gutera intambwe nkabangeze ngaha nkabangiye kugaragaza ivyari byaranse kungaragaza imbere y'igihugu c'abantu abangiye kubikora ndashima cyane rero ntambwe fondation zibiri fondation Uwiragiye na fondation Ngoga Patrick ariyo mbarizwamo kucyumviro bagize yuko natwebwe hari abadukinyiza bakanga ko no kutuvugira ibyacu no bamenyesha makuru ibyacu ntibabivuge ako ndashimye cyane ku ngufu bakoresheje tukicarana aha uno munsi natwe tugafata mikro hagati y'abasogokuru badutanguriye umuziki natanguye niga ku ndirimbo ya Mutamaga Fizzo naza ndayisubiramwo umusozi niwo wanyitabira kubera je nabamwonga naza narayiririmba kubera nari ndayizi ma mikro yaca iba umusozi naravuga umusozi nawo kansubiramo mugabo uro murabona yuko ari ibintu byo gukenguruka cyane ndashimye cyane ni nk'umuntu amaze kuririmba imbere yanjye n'icubahiro mukuru w'igihugu ndashimira pasi cyane ko yakivuze neza ko nyine icubahiro yavuze ko dukwiye gushigikirwa bivanye wewe ibyo yari yiteze ko tugiye imbere kumukorera yaraze ko tugiye kumubwira ngo dusaidie ariko mu bitekerezo byanje narumva yuko nifuza kuja imbere ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu ntamenye ko ndimeyere wo gusega mwibarabara ahubwo amenye ko ndimeye mu bikorwa ivyo rero ndashima cyane ko nabigeze ko yego muri rusangi turakomeza n'ikiyago murakoze cyane yego twizeye hama uko bisha bivuze ko abafise ubumuga nanjye sanze ndi mu ambasaderi mu Butaliyano abantu bafise autisme ndi mu ambasaderi so kubona baranyiyumvire naba anye ndavuga ni sishobora kureka kubafasha situ nkaba abantu nkaba nabo
zishobora kubafasha kandi tugasanga vendredi nanjye nzoshiramo ingufu nyinshi cyane uko nyinshi vraiment tuzubahe show nziza. Murakoze. Byandenze mutama w'amateka Fizzo baby byandenze visual love mukali wa life byandenze nipo sempre byandenze sifisi kono bivuga byandenze yes nitwa Ken Biswaga nanje nabuze ukuntu kweri nifata nabuze n'ukuntu kweri no bivuga kubona umutamati w'amateka Fizzo baby turi kumwe kweri ndiko ndabiraba ndi muto nkikiri mutoya naje umugani wa nipo niwe yavuze ati nakunda kurimba indirimbo za Fizzo nanje nizo nakunda ya ngo muntu gana hari iwacu umbabarire ndakwitumire kubona kuze kunapiriye umwana yanwaye umutima mushire kano karirimbo niyakumviriza kazomuhoza ndazi ukankumbuye ndazi ukatunuye ati nanjiyondi ndacura intimba nkatera mu gahogo mvuga nti yesa nicyo kintu cyaciye kijamwo inguvu maze kubona yuko mfise ubumuga bwo kutabona naciye mpitamwo kwiyumvira nanje kuririmba naho byangoye gushika aho ndi ubuye gusa uyu mwanya ndashimira Wiragiye Sylvie na Wiragiye François bakoze iki gikorwa bashikanira mu gisagara cya Bujumbura kugire nanje shobore gushika kw'intambwe. Ndashimira abantu baririmbyi bashoye kuza kudushigikira kugire natwe dushobore kumenyekanisha impano zacu kugire natwe dushobore gushika kure kandi n'icyo no basaba nyene bakiriganye ushobora kuza tugakorana indirimbo kugire natwe dushobore gushika ku ntambwe turi kumwe nabo hamwe twiyumve nyene nk'abandi bose ko turi kumwe nyene imitima yacu guminezerwa kandi dushobore gushika no ku ntambwe ishimishije gusumbya aho turi uno mwanya. Ndabashimiye mwese rero abo turi kumwe tubandanye turi kumwe neza Imana iduhezagirane nawe. Amen. Murakoze Ken Biswaga murakoze kugira ngo mwamubise rero agure ikiyago cyacu urabona ko tegeza gushigikirana uwo tubwira tukaguha nka batatu baserukira abandi kugira bazotanga inkuru ko bayibonye. Hama hariho uwundi yabajije ngo kubera ko twashize ibiciro hejuru cyane kandi bakiriko baratangura ikibazo ciwe ndacushira hamwe n'icya RTNB cha soirée de gala message twoha abantu kugira babitahure. Soirée de gala twayimviriye kubera nitwovuga ngo ni concert hanini twateguye. Soirée de gala hanini ibifise icivugo kandi ibifise intumbero ishaka gushikako. Aba bana bacu bo muri fondation zacu ko ari zibiri atari nipo amaze gukura yamaze gushinga ugwiwe benshi baracari ku ntebe y'ishuri. Muri fondation Uwiragiye dufise abana 117 bose biga kandi bakenera ibikoresho bijanye n'ubumuga bwabo. Rero muri iyo soirée tuzogira collecte des fonds aho uzoba yaje wese ashobora kugira icyo aterereye kugira tuzoshobore gusubiza abo bana ku ishuri. Abo muri fondation Uwiragiye nabo muri fondation Ngoga Patrick bose barakeneye ibikoresho byo kujya ku ishuri, barakeneye gufungura, barakeneye kwambara. Ego hama wo muri jimbere yabajije abana dufasha nabivuze muri fondation tugeze kuri 117. Hama ingene abandi bana binjira mu kigo umwaka ukutashe turakwiragiza ubutumwa mu ma province yose agize igihugu no ma commune tugacisha ku maradio no masengero. Hama umuvyeyi afise umwana afise ubumuga bwo kutabona agaheza akazomushikana ku kibanza tuba twavuze no ku munsi tuba twavuze tukabumviriza ubutandukanye tukaraba ama critères tuba twafashe muri fondation kugira tubakire. Hama tugaheza tukabandika
hageze gutanga ubushobozi tukaja kubatora tukabatwara muri fondation. Merci. Yes, baramutse ndasaba ko twese tuva muri Star TV muri ndetse sakana bararikino y'amakuru d'abord je félicite fondation Wiwe ndetse na Papa Patrick ndetse kanashimire Ifarias serukiye bantu bo entertainment. Ikibazo cyane cya mbere nose turabona yuko mwashikiye bari muri news na cyane abantu dukunze kuraba ibindi bihugu bitandukanye, hari competition zikunze kuba aba muri volley, aba muri handball, aba ndetse no mu bindi bintu bitandukanye. Uno munsi mba muri ko murashyigikira abagendana ubumuga, abafise ubumuga bw'ibyo. Murafise iyo projet ko uzofata abo bagendana ubumuga kubera ko buri muntu wese afise impano yiwe, tukabona competition abafise ubumuga bw'ibyo. Murafise projet yo kuzotegura competition niba abakinnyi ba handball tukabona basohotse hanze y'igihugu guserukira igihugu cyacu Burundi. Ikindi kibazo kuri kuri Farias yatubwiye yuko aserukira abafise ubumuga mu gihugu cy'Ubutaliyano, ariko ndashaka kumenya n'abarundi bari mu gihugu cy'Ubutaliyano cyangwa abarundi bari hano mu Burundi. Niba ari abarundi bari hano mu Burundi, uno munsi icyo kigo muserukira mwa muri ko mutegurira iki abagendana ubumuga, abafise ubumuga hano mu gihugu cy'Uburundi? Murakoze, Imana ibaheze. Hariho uwabajije ibya competition ko twategura competition abandi bafise izindi mpano. Ego kuko ngo Patrick yaratanguje abana bagendana ubumuga bw'amaguru n'amaboko barafise umugwi wa football, kugira Patrick Patience araza kubivuga ko cyane ko niwe abikoramo cyane. Muri fondation Uwiragiye muri no mwanya impano imaze kugaragara cyane, ni yaba anye bafise impano yo kuririmba. Turafise uririmba swaga hamwe n'undi aririmba gospel, we yaratwankiye kuza ngaha ni by'aba profane, urumva ni conviction yiwe ntaco twomugoza. Ariko turafite surprise vendredi, nimwahashika hari undi afite indi impano ikomeye cyane twaranse kuyivuga, dushaka muzoze munyotewe kuyimenya, muzoyimenya vendredi. kandi nukuri ndabatumiriye kuza, izobahimbara rwose cyane. Nimuzokwemera ko iyo mpano ayikora kandi atabona, muzosanga ari ibintu bikomeye cyane. Hama kubijanye nuko umukuru w'igihugu yavuze ko abantu bose bofasha abantu bafise ubumuga, yavuze abantu bose bari hajya n'abatari hajya, igihugu cyose n'abanyamahanga. Yabahamagariye ko twese hamwe twoja hamwe tugafasha abana bafise ubumuga ndetse n'abakuze bafise ubumuga ko baba bakeneye imfashanyo yacu. Uburyo twobikoramo nibaza ko umwe wese afise amikoro yiwe, ushobora kubafasha moralement, ushobora kubafasha financièrement bivanye nuko wahamagawe na mutima mweranda. Twebwe nico gikorwa dukora misi yose, tubafasha kuco dushoboye cyose gishoboka. Turabegera tukabaganiriza, ushoboye kumugaburira akamugaburira, ushoboye kumwigisha akamwigisha, ushoboye kumwambika akamwambika. Urumva n'uburyo bwinshi butandukanye bwo gufasha abantu bafite ubumuga, kuko buri wese afise ico akenye. Kandi kenshi mu gihugu cyacu murabizi abantu bagendana ubumuga benshi nta mikoro bafise, kubera bamwe bakumiriwe. Ubu niho haza haribonekeza abavyeyi bafise umutima w'urukundo babegeranya bakabashira hamwe, ariko ni bishasha. Ndazi ko mwese muzi ko ari bishasha. Umva turacari hasi cyane, kandi n'abavyeyi bacu ba fondation Wiragiye, mama Sylvie na papa François, naho bafise uwo mutima bagerageje kwegeranya aba bana bakabafasha. Suko uvuga ngo bari bafise umurengera, bari babuze aho bashira, bavuga bati reka duhe n'abagowe. Nukubera Imana yabahezagije umutima w'urukundo. Rero ndatumiriye abandi bantu bose kugira umutima w'urukundo wo gufasha umuntu wese akeneye ubufasha. Nimube nka babandi Patience yavuze twagiye gusaba ubufasha bakavuga ngo ujya mutunzi ninde yo mufasha. Atunze ku mutima no ku mubiri, atunze hose. Urumva ni bake bishikira. Murakoze. Ikibazo agira ati ko musanzwe kwita abana bo mu Butaliyano bafite ubumuga, mbega n'abarundi bariyo, nimba bariyo no mu gihugu cyacu cy'Uburundi abo baba bariyo bafite ubumuga
ariko mvuge yuko abo dukorana hariya hari abarundi abazungu bafite ubumuga si abarundi gusa harimo n'abazungu amanani zikaba yitwa una mano per la speranza kuvuga une pour l'espoir si abarundi gusa n'abazungu barimo uba hariho projet mwavuganye n'abari hariya projet taje kuri projet yo ngani taje kuri projet yo muri Italiano niko kanya turonse kugira taje kuvuga ibya Vendredi taje kuvuga ibyo mu Italiano zo ndondere umbaze kuri icyo kibazo murakoze sinzi niba ikibazo cyabajijwe bishuro wabajije ikibazo bishuro gusinzi ko yose uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi no kubarira atari muri Hotel Sangwe de Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza, dufise kandi service zihuta cyane, dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodokari zanyu, dufise ivyumba vyiza, dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye. Kuri comptoir ukihagera woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye. Wifuza gufungura, dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye. Akabijya rero bigushikira mu mwanya muto. Ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de hitamo neza ubeho neza. Ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95.